Kazoza FM. Be your own boss. Ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese muri kumurakurikirana ibiganiro by'isamirizi Kazoza FM. Tugeze neza neza igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro n'umwanya wo gukurikirana ikiganiro Kuziko. Iganiro Kuziko ni iganiro mukurikirana imisi yose kuva igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 z'ijoro kikaba gica ngaha kuri Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Muri kumurakurikirana kwijana na gatatu nibice bitatu, cyangwa mugadukurikirana kuri Facebook canke mugadukurikirana live. Turabakengurukira ko na muri benshi mwahise mukurikirana Kazoza FM kuri no munsi. Kaze cyane mu kiganiro Kuziko, tukaba kumwe ko nabo mudukumbuye kuri no munsi umunsi wa kabiri aho tuganira ivyerekeye umuziki. Ndebutse neza yuko kuri micro ni jewe nyene Rukundo Diogene kuri micro, hama nkandi kumwe na mushikanje Divine Nshimirimana. Mwiriwe Divine. Mwiriwe Rukundo. Iyo nige juzane no munsi. Uyu mufasoni ntavyorosha hari ga yongorera. Mwiriwe Divine. Mwiriwe Divine. Rero muhinga bw'ivyuma turafise abariko baradufasha cyane, tubakengurukire ko ni benshi ariko baradufasha kugira ngo amajwi n'amasanamu byose bitoke kandi bashikire bimeze neza. Divine, uno munsi nkuko wama wamutuzanira abashitsi, mugabo bantu twemere kwanza kududiju kwanza. Okay. Umushitsi uno munsi banza mutuyagire uco tubarira nivyo tugomba tuganire ko no munsi. Ibyo turi buganire kuno munsi turi buganire kuri ikivugo kivuga ngo akamaro k'umuziki ku magara yacu. 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 Mbega umuziki urafite akamaro ku magara yacu. Ivyo ni bimwe mu bibazo tsa kubaza umutumire wacu akaba ari Indega. Akaba ari Bukuru Denis. Sanzwe ari mu psychologue clinicien. Ibindi arashobora kuwandanya ntukira umushitsi rega Denis. Voilà, nivyo murakoze cyane ku mikaze. Ubwa mbere ndashimye kuba mu mayikaze. Hanyuma ndashaka nidondore na jewe. Nkuko mwamaze kwivuga, Divine amaze kwivuga. Nitwa Bukuru Denis. Sanzwe ndi umupraticien, psychologue clinicien mu bitaro Tanganyika Hospital. Nkaba mfasha abagwayi na cyane bafite ibibazo byerekeye yaba umwitwari kurenze, yaba abagwayi bafite ibijanye n'ihahamuka, yaba abagwayi bafite ibibazo mu ngo zabo, n'ibindi byinshi abantu bakunda kugira mu buzima bwabo. Ego akatiki gatoya mwaya mutoya tumira amate gatonya, hanyuma cyo tugaruka tubandanye. Murumva ko dufite ibintu byinshi tuganira no musika ndi biri intéressant. Kazoza FM, ijwi ryo kugwiza umwimbu. Rero nkuko meje ko vyumva mwaya muheze turi mu kiganiro Kuziko, aho tuganira ivyerekeye imico n'imigenzo mu Burundi. Kuri no munsi wa kabiri no munsi tuganira ivyerekeye umuziki, hama tukaba twahisemo kuganira na mwebwe n'umutumire wacu no munsi dufise yitwa Bukuru Denis. Tuganira ivyerekeye umuziki n'amagara. Mbega tutaraja kure dufise umutumire tugiye ko ari psychologue clinicien. Mu Kirundi togereza kubisigura gute un psychologue clinicien? Nukuvuga no muntu warize psychologie clinique. Murakoze cyane. Yego ubwa mbere intambwe ya mbere y'ikugira umuntu yitwa psychologue clinicien nuko abayize psychologie clinique d'abord. Mugabo kandi iryo jambo clinicien risigura umuntu ari hafi y'umugwayi, hafi y'igitanda umugwayi agwariyeko. Nico gituma aheza kitwa psychologue clinicien, abakora ico bita la clinique, ikintu kibera hafi y'igitanda c'umugwayi. Ego cyane. None tukiri ngaho nyene nkwibarize ga muganga wacu, ndashobora kwita muganga. Ego wavuze ko uvura ufasha cyane abantu bafise ihahamuka, bafise kwitwa umwitwariko mwinshi. Nukuvuga ihahamuka ni traumatisme. Oui, c'est le traumatisme. Umwitwariko mwinshi no mu Gifaransa tugereza kuvuga kugira ngo tubitaho gusoma. Umwitwariko mwinshi turawita le stress mu Gifaransa. Le stress. Nanje wumva. Nawe afite le stress. Ariko kugaragara nk'utagira stress. Naje hari gihe mpamba numva nyene mfise stress. Kugaragara nk'utagira stress. Oui. Tukigenda mu umuziki n'amagara y'abantu haraho bihurira. Mbega ayo magara twovugana amagara hehe, mu fyigo, magara yo munda, mu mano, mu mutwe, mu bwenge, mu bwonko, hehe haraho bihurira tutarashika kure gose. Urakoze cyane kuri ico kibazo mbajije. Ego cyane hari isano rinini hagati y'umuziki eka ndetse n'amagara. Yaba amagara yo mu mutwe canke ubuzima bw'umuntu muri rusange. Ivyo biri ni ibintu bibiri bidashobora gutandukana na gatonya, bifitanye isano rya hafi cyane gose. Ego
none ni gute canke se ni ryari canke bigenda gute umuziki ufashe amagara y'abantu canke ibura ry'umuziki ritume amagara y'abantu yoba faible canke yosinzikara canke yoregarega? murakoze n'ubundi ku kibazo ciza mumbajije. Iyo hari umuziki amagara y'abantu eka ndetse n'ubuzima bw'abantu muri rusange biragenda neza. Abahinga baranonosoye ibyigwa ku bijanye n'akamaro k'umuziki mu buzima bw'umuntu, basanga iyo umuntu yaba yumviriza umuziki, yabavuza ibyuma bifasha kugira ngo umuziki uboneke, yaba aririmba, bamwe bita aba producteur, abo bose barafise ukuntu batuma ubwonko bwabo buca buhingura inkabuzo zituma umubiri w'umuntu ugenda neza. Sinzi ko nogira ko kugira ngo uce mvuga nizo nkabuzo umubiri uhingura. Inkabuzo turatubwira utubwiye inkabuzo tukitubwira mu gifaransa kugira ngo tugire ide, kubera inkabuzo ntitugitahuye nisinagitahuye cyane. Urakoze cyane. Inkabuzo nashatse kuvuga ama hormone. Haraba sécrétion production y'ama hormone biturutse kuko umuntu yumvirije umuziki yawukoze canke yakoresheje ibikoresho bifasha kugira ngo umuziki ushobore kuboneka. kandi nkundire nkwibaritse. Oya Divine uri kuvuga gutyo ya. Mukamama none ushaka nsarare? Uyavuga ganira uganiriza umushyitsi wacu, turabizi yuko usanzwe uvuga, turakuzi turakumenyereye ku minsi yose ya kabiri. Cewe ego naragize ikibazo bon byaranashikiye kwanza. Kenshi iyo umuntu ababajwe mu rukundo aba afite tendance yo kumviriza indirimbo, mbega muri psychologie hariho ico bihuriranye nuko kubabazwa no kumviriza indirimbo kumumenga niho uronse nyene ugutuza mu mutima. Murakoze cyane ku kibazo ciza mutubarije Madame Divine. Ubundi nkuko mubivuze muri amour mu rukundo, iyo umuntu yahemukiwe abenshi barinyegeza mu muziki kugira ngo bashobore kunyegeza canke bashobore gutururuza umubabaro bafise. Ubundi bijya ntibabigira ku mvo zisanzwe. Hariho ikintu twita déplacement. Ugasanga urafise ikintu cakubabaje mugabo kubera ata wundi muntu ubona wogihenurirako, iryo shavu uciye urijana mu kindi kintu kugira ngo ishavu ribone guturura. Iciza kirimwo wa muntu yarafasha agahungira mu muziki, asanga umuziki nawe ufise ikindi kintu ugira umufashe kumbura tabazi, we abagenda avuze ati bon reka mbe nditeramira mbe ndisamaza, mugabo yiro turuva yahungiye mu muziki nawe ukaba ufise ikindi kintu uza kumufasha. Uwo yahungiye mu muziki no wahungiye mu muziki mu kuwuvuza canke mu kuwumviriza, kuko nibatswe bitandukanye. Ushobora guhungira mu muziki mu kuwuvuza, ushobora guhungira mu muziki mu kuwumviriza, byose birashoboka. Akaririmbo kitwa ngo amosozi y'urukundo nivyo yareka aravuga. Ndabasabe dufata amasegonda 13 tukumvirize cyo tugaruka. D'accord. Turacari kuri Kazoza FM, ikiganiro kiracari kuziko muri ko murakurikirana uno munsi wa kabiri itariki 1 ukwezi kwa11 umwaka wa 2022. Turi mu kiganiro kuziko musanzwe munzi. Rero turiko turaganira no mu psychologue clinicien ariko aratuganira ku vyerekeye aho umuziki n'amagara bihurira. Nkuko mwabitanguye karatubwira ati umuziki urafasha na cane ababa bababajwe. Reka ndakwibarize kwanza kantu. Ego. Bon, jewe nkifise inda barambwira ngo mfate indirimbo nshire kunda kugira ngo umwana ngo aryoherwe ngo niyo avutse iryo ndirimbo wivugije ariko ararira yarayumva akiri mu nda ngo arahora canke ubona nyene yuko aryohewe. Ndashaka ntahuze ico kintu bihuriye hehe?
murakoze cyane ku kibazo n'ubundi kiza mu mbajije. Hari isano rinini hagati y'ukuntu umwana yumva ari indani n'umuziki uri kuvuga uvuye hanze. Ubundi iyo umwana ari indani muri mama wiwe aba ashoboye kumva kundwi indwi za mbere 7e semaine, indwi za mbere umwana aba ashoboye kumva ibintu bivuye hanze, waba ari urwamo, yaba ari induru, yaba ari umuziki, umwana aba ashoboye kubyumva ari indani. Rero si ibyo gusa umwana ashobora kumva iyo ari indani mu nda ya mama wiwe. Iyo ari indani mu nda ya mama wiwe arumva urwamo, ukuntu umutima utera, cyo bita battement cardiaque. Arumva kandi urwamo rw'insogi, les intestins, urumva rimwe na rimwe iyo insogi zagize greve yuko zitera urwamo, umwana arabyumva, il est témoin, iyo ari indani muri placenta. Hanyuma kandi si ivyo, iyo umumama yahangayitse agahagarika umutima, ibyo byose biragira ico bikoze ku kuntu umwana amererwa, kuko byose biramushikira akabyumva. Rero nshaka gusigura yuko bwa bundi umwana ari indani mu nda, ibintu byose byabibera indani nibivuye inyuma byose biramushikira akabimenya. Nico gituma rero umwana kuba twumvise yuko iyo ari indani mu nda ya mama wiwe aba ari sujet, aba ari expose kugwa mu ruvuye hanze cyangwa ubwo asanzwe ari mwindani, ibyo biratuma abavyeyi basabwa kuba maso kubiki. Biravuga yuko iyo umwana ari mu nda hama akaba expose canke akashikirwa n'urwamo rwinshi cyane, ashiri cyane ruvuye hanze, kuko urwamo rw'indani nta cinshi ruba wishe, ico gihe biratuma umwana agira ibibazo bijanye no kumva amaze kuvuka. Ico gituma rero bisabwa yuko umuvyeyi yibungenze, yirinda kuja mu makaraoke, pashe batuale na karaoke, abavyeyi bibungenze, ico gihe ivyo bavyirinda. Hari n'abandi bavyeyi usanga bafata iradiyo bagashira haruhande y'imbanyi yabo kugira ngo urobebe nawe agute canka honje kuri musique. C'est une bonne tendance, ni kintu ciza mu vyabayifuriza umwana arase bon, mugabo umuvyeyi akwiye kwibuka yuko ico gihe kwegereza cyane umuziki urenze birashobora konona ico bita la capacité auditive canke acuité, on appelle ça acuité auditive, ubushobozi bw'umwana bwo kumva. None Jesse ntahuye gatonya, none uko kuntu watubwiye yuko habaho production y'inkabuzo, ni inkabuzo mwavuze? Inkabuzo witwa. None mu gihe nk'umumama afise inda aba stressé akavuga ati jewe refuge yanje ngiye kumviriza umuziki, none nko muri ico gihe naho umwana ntiyumva yuko umva umuvyeyi deja abameze nabi, ashatse kugenda ahantu hari induru nyinshi kugira ngo yibagize bya bintu, none muri ico gihe bica bigenda gute? Wumva yuko umwana bishobora konona ukuntu yovuka. Murakoze cyane ku kibazo ciza. Ego nivyo, iyo umuntu afise ibibazo mu buzima bwiwe aremerewe yuko ashobora kubigabanya mu kumviza akaziki, mugabo ico gihe akaziki uwo muvyeyi asabwa kumviriza nakaziki kari ku rugero, akaziki katarengeje urugero, ako niko umuvyeyi asabwa kumviriza kugira yirinde kononera umwana ari mu nda. Kanatsinda kuba tumvise yuko hariho isano rinini hagati y'ibibera inyuma n'ibibera indani mu umwana vyose arabironka. Nanje numva umengo twabandanya ikiganiro. Hariho igihe umuntu ashobora kumviriza indirimbo hama akumviriza indirimbo agaca yumva umengo amere ukundi kuntu. Nk'akarorero urashobora kumviriza indirimbo ukumva umengo ni indirimbo ibabaje, ukumva nawe ubabaye, ukumva wona korora n'indyosozi atakintu na kimwe cyakubabaje ufise ngaho, cyangwa kumviriza indirimbo ukumva ufise umunezero, aho babifite nisani rihi nayo magara y'umuntu, kuko urumva ni indirimbo imwe wumvirije nta kintu cyabaye, nta mugaco hindura uko warumerewe. Murakoze cyane. Indirimbo mumbabarire, indirimbo zo bazikora kuma ndazi ndayita amaneurone sinzi
yego cyane murakoze ubundi iyo umuntu ariko arumviriza umuziki kuko imiziki iratandukanye hariho imiziki usanga ifise ukuntu igaragaza umunezero cyane basanga umuziki wumvirije vraiment ufise beat meze neza un bon rythme kuvuga igenda ku murindi mwiza umutwe mwiza ico gihe rero biratuma ico bita twamaze kubivuga deja yama hormone zankabuzo z'ubugwaneza ico bita hormone du bien-être mu gifaransa hormone z'ubugwaneza zica zihingurwa ubwonko buca buzihingura hanyuma bumaze kuzihingura abantu bagaragaza umunezero mu buryo butandukanye Iriana barahari usanga bagaragaza umunezero batwenga hari n'abandi mu kugaragaza umunezero bakora mosozi mugabo ibyo byose ntabwo biba bishaka kwerekana ngo umuntu yakorera mosozi ngo arashavuye no bien ahubwo byerekana yuko nibwo buryo afise bwo kwerekana umunezero mugo ubundi byerekana yuko umubiri wiwe wamaze guhingura ya nkabuzo mbere reka tuyivuga izina yitwa dopamine iyo dopamine rero ni hormone do bien-être iyo hormone ni nayo ifasha na cyane cyane ku bantu bafise ico bitaro stress kuko iyo dopamine iraheza ikacigabanya ivyo bitaro cortisol kubera cortisol ni hormone do stress iyo rero dopamine ibonetse ikigabanya hormone do stress bita cortisol umuntu agacagira rero ukumererwa neza unamubonye mu maso ukabona yuko ari umuntu atayibazo yiteza neza cyane nuba ko yuko twese mu byo dukora tukwiye kurondera hormone y'ubugwaneza hormone de bien-être d'accord ko dopamine ikigabanya cortisol yego none harabayigura yego barayigura urashobora kuyifata hari imiti batanga ikayigura donc muri pharmacie N'ayama antidépresseur canke yego ni antidépresseur okay none nk'abanyamuziki abantu bandika imiziki bahora bacanga kuri ntebe wicaye ko abantu bayikora hoba hariho ngira ngo mwebwe nk'abantu banonosoye mwagize ibivyiga vya psychologie clinique haba hariho akantu akagohe mu bavunira kugira ngo bamenye nyamba ari mu kwandika bo kwandika ndazi bavuga bati reka nandike kugira ngo bizoshobore gufasha ngira ngo naka canke uyu canke uriya canke nyamba ari gukora umuziki naho nyene hoba hari uburyo bwo kwandika arimo ukabitegura ati je indirimbo yanje shaka izotange ubu butumwa canke murakoze cyane ku kibazo nivyo hariho ikintu abakora imiziki canke abahingura imiziki bokora kugira ngo bafashe abantu kuronka ya hormone de bien-être twumva bita dopamine twumvise yuko abantu kugira ngo bashobore kuronka iyo hormone de bien-être bita dopamine nuko indirimbo bumvirije abari indirimbo bakunze umudi ntushobora kuronka hormone de bien-être imwe bita dopamine umugihe indirimbo uri kurumviriza itakuryohera atari gu yawe rero ico chanteur ico artiste ashobora gukora ngaho ni mu kuzirikana kuri les besoins canke inkenero z'aba destinataire abantu agomba kumenyesha ubutumwa agomba kubaha akamenya ati bakeneye ibi hama nakoresha amajambo yanaya nzoba ndabakoze ku mutima nico rero bo kwisunga bakaraba les besoins z'aba destinataire bon none nk'ubu dufate Deni hariho umugwayi uri kurakurikirana uyo mugwayi ari mu bitaro sivyo hama harageze ahantu ubona nyene yuko ariko aragerageza kuyireta donc gukira hagaca haza nk'umuntu kumuraba agaca avuza indirimbo ugaca ubona ubwo nyene araturitse ararize muri uko kurira kwiwe wewe nk'umuganga wo mufasha iki urakoze cyane ubundi iyo umuntu arize umugwayi reka tubidome ko nkuko namwe bidumye ko iyo umugwayi arize n'uburyo bwiza ku mugwayi bwo gushobora kwividura kwividura ibintu byerekana yuko
hari ibintu uwo murwayi byari bimudundumiye indani muri we mugabo hari muziki yumvirije uwo muziki kumbure waciugiranira isano n'akahise kiwe uwo muziki wamwibukije ikintu kumbure yarenganye muri kahise soit ni déception amoureuse umuntu amuhemukiye ama ico gihe kumbure uwo muziki yahora wumvira ico gihe ubwo muziki ucugaruka ibintu byarononekaye agaca arira rero kubona bashoboye kurira muri ico gihe mbirije uwo muziki umwibukije ico kintu c'est déjà bien ni ikintu ciza parce que uwo muziki uramufashije kwikuramo bya bintu yaramaranye igihe none no ata amarira kuri mwebwe n'ikintu ciza ego cyane amarira n'ikintu ciza cyane gose kurira ni byiza ndibatsa kuko bajya batari baba bakabitsa indani nivyo nkuko mubivuze iyo umuntu kubisanzwe atarize dufate nko kuri mu gihe umuntu yabuze uwiwe akunda par exemple umuntu agashaka kubura umuvyeyi wiwe uwo bavukana un proche umubanyi wo hafi umugenzi ntarire tetwa gasangana bamubujije bati no hora twebwe nturire nivyemewe muri culture yacu ko urira uriko wereka abandi bana uri kuriza abandi ari wari kubaremesha ico gihe urashobora kwifatira ukihotena muga au bout du compte amaherezo uzosanga ayo marira wagumije indani najya shabu byose bica biguma bikujya biragutravaya à l'intérieur de toi-même biragutravaya hanyuma mu nyuma nivyo biheza bikavamwe bimwe bita depression yangwara ituma umuntu yumva atakintu kikimuryohera yumva atakazoza agifise yumva atakintu kimwe ari gukore ca projet yakazoza kuko abona ati byose byaheze ejo ntihabaho ati ejo ntihabaho umva ko rero kudaserura ukuntu umuntu yiyumva igihe c'umubabaro ni ibintu bibi cyane Niko. Tuko turekereza umusozo w'ikiganiro minota 2 twakwa duhejeje akabazo kuri jewe kanyuma ngo mandababaze kuri no munsi umuziki ni kurugezo ugwahe woba uri mwiza canke wo bufasha amagara cyane cyane ayo mu bwonko twavuze ukabura ayo ma hormone twavuze kubera iki kubera ko hari gihe nka jewe iyo numva umengo le stress ni yabaye nyinshi uwo mugani jewe cyandondera ama écouteurs ya mbere mfise avuga neza hama nkakubitamwe indirimbo zanje kubera afise beat ya bien nkakubitamwe indirimbo ziwanje mfise nkunda trap gaca nduza volume est-ce que ni kurugezo uruhe navyo nyene tureke ko nshobora kugwara amatwi basi dufate amatwi tuyihoze mugabo ho bari kurugezo uruhe umuziki wo ukiri mwiza Warakoze cyane nari navuze reka mbere kuvyiza turaza kuvuga nivyo twokwita ingaruka zoba zikomoka gukoresha umuziki ku rugero rutabereye tugarutse rero kuvyiza ari navyo twe duhereko umuziki iyo umuntu afise ikibazo ca depression yangwara yo gucika intege twamaze kwidondagura umuntu akavuza akaziki aragarukana agatege l'humeur le bien-être mugabo kandi waruzi ko umuziki utuma haba indi nkabuzo bita endorphine akaba ari inkabuzo igabanya ububabare bisigura yuko ibirashika umuntu akaba yakoze akaruha ku murango ku de la journée mugaro soir kumva des vertiges akumva wari umubiri wose ico gihe la musique iyo yumvije ini musique douce ini musique préférée akunda haraba sécrétion cyangwa production cyangwa akirema hormone bita endorphine ni antalgique ni nagati kubabare gatuma umuntu aho kwitaho ubabara afise acha azana mu bwenge bwiwe ukumererwa neza hanyuma ya antidouleur igaca ifuka bwa ubabare wa muntu afise okudura journée sivyo gusa iyo umuntu yumvije akaziki ariho nindi hormone iba secrète bita ocytocine iyo nayo ni yifasha umuntu w'umumama na cyane cyane kuranka amaberebere akonsa umwana bikagenda neza ni ari kuri travail biragenda neza sivyo gusa haraba n'indi hormone iba secrète bita serotonine iyo nayo nyine iratuma umuntu yibuka ibintu byakahise bikanamurira kwiga ibintu bishasha ni akamaro aho twari ku muco w'akamaro rero ku muziki mugabo rero tugende igihe umuziki ushobora kuba intambamye ku muntu ico gihe ni gihe ca excès
muri ku rugero dufate iyo umuntu ariko abuze umuziki ufise urwamo rwinshi ivyo bironona ubushobozi bwe bwo kumva twamaze kubivuga ni acuité auditive ku buryo ubushobozi bwo kumva ibintu biri kure bita bigishoboka. Ikindi nashobora kuba ikintu bita lo tempa igice cyo mu gutwi inyumviro mu yandi majambo irashobora kumeneka ivyo navyo gasha bituma umuntu atabacumva urumva ko mu mice yo kubijanye n'urugero umuntu yagabanya akariro. Hanyuma hariho n'undi muce ujanye no kuguma mu muziki mu buzima bw'umuntu bwose usanga kuva umuntu bugica gushika bwira ari mu muziki naho nyene urumva yuko atabari ikintu cyiza. Rego numva umengo tubazo twaye tugihari ariko umwanya ntudukundira ko tubandanya. Ndabashimire cyane mwebwe mwese mafasha kanya murumviza kuziko cuno munsi. Nshimire cyane uyu muganga hano wacu dufise Bukuru Deni, turagushimiye cyane muganga. Nanje ndabashimiye. Nawe nymengo turacafise ibindi bibazo nitwabahamagara kandi tubinginge muzotwitaye muzamukotse. Murakoze kutwizera twizigaye yuko muzosaba mukatwizera tuzobitaba nkuko twabigize no munsi. Merci. Wakoze cyane Divine kumfasha kuri no munsi. Urakoze rukundo. Ego. Shimire cyane abari mu ngabwi byuma mu majwi no mu masanamu ndabashimiye cyane. Mwebwe namwe makoma twumviriza ndabifuriza umugoroba n'ijoro byiza ndabifurize kumererwa neza no guhezerwa mu byanyu ndabibutse ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwembo. Bye.